Igenekerezo rya 18 Gitugutu uko umwaka utashe ni umunsi mpuzamakungu wahariwe guca imvyaro menopause mu gifaransa, akaba ari igihe umukenyezi iyo agishitsemwo adasubira kuja mu butinyanka. Ikiringo co guca imvyaro ntikirondegwa kuko ari ikintu gisanzwe kiriho uko nyene, nkuko tubikesha urubuga www.vidal.fr. Umukenyezi yitwa ko ari mu kiringo co guca imvyaro mu gihe amaze n'imiburiburi amezi 12 ataja mu butinyanka. Urwo rubuga rubandanya rumenyesha ko naho abakenyezi benshi baca imvyaro ku myaka 50 bishika ku mukenyezi ashobora kuja mu kiringo co guca imvyaro hagati y'imyaka 40 na 55. Ibimenyetso biranga ikiringo co guca imvyaro biratandukanye bivanye n'umukenyezi uwo ari we wese, kandi n'ubukari bw'ibimenyetso buratandukanye. Bimwe mu bimenyetso nyamukuru by'ikiringo co guca imvyaro ni ukutaja mu butinyanka, ubushuhe mu gihimba cirondoka n'ibindi bitandukanye, kuko tubikesha urubuga www.ameri.fr. Ivyigwa vy'ubuganga vyerekana ko umukenyezi amaze gushika mu kiringo co guca imvyaro adasubira gusama inda, kiretse ko gake cyane bishoboka iyo hakoreshejwe ubuhinga bukomeye. Abakenyezi benshi bibaza ko kuba muri ico kiringo bigabanya umunezero mu gihe cyo kurangura amabanga y'abubatsi, ariko sivyo na gato nkuko bisigurwa n'umufaransa Gilbert Bujaude yanonosoye inyigisho ndorabitsina mu nkuru y'ikinyamakuru Iwacu yo kuwa 2 Gitugutu mu mwaka wa 2016, aho asigura ko kuba mu kiringo cyo guca imvyaro atari byo bituma umukenyezi atakaza umunezero mu gihe cyo kurangura amabanga mpuzabitsina, ahubwo bitumwa n'ubusaza. Muri iyo nkuru nyene Dr Virginie Ringa yanonosoye ibijanye n'ikiringo cyo guca imvyaro avuga ko ukuntu abakenyezi benshi batakira neza ukuba mu kiringo cyo guca imvyaro ari byo bituma batakaza umunezero mu gihe cyo kurangura amabanga y'abubatsi. Ikiringo cyo guca imvyaro kigizwe n'ibice bitatu, ari byo bita mu rurimi rw'igifaransa perimenopause, menopause na postmenopause.